ngaha twese umuntu harimo ibintu bibiri, iciza n'ikibi. Nta marayika ari ngaha naho ntaca imanza, aha nta marayika n'umwe haba ku muntu niwe wenyene yahagurutse aravuga ati ivyo mujebajeba igisoda gisamburwa n'ikindi. Nini yeshe batata majoro none ko si keza oya nababaze none ko nikanyu bakajewe ivyo byo kwica president bazomenya n'Imana. Je mugabo avuze ati ivyo mugira ama manifestation muri ngira benshi twari kumwe muri Frodebo, ivyo tugira ama manifestation twava kuri kaminuza tuja kugira gusaba ikiziga candadaye, tugenda mu ambassade kuzibiriza twarikira makete papa ukamengo yoza kudufasha ko twari tuzi gukora n'Imana direct zari ngorane. Mugabo wenyene ijambo rimwe yavuze ati nimuje bajebereka ivyo bya politique nimune bahende igisoda gisamburwa n'ikindi. Nifashe tuja muri make nini twadoze dufise inkoho himwe tukekiribira inkoho tukatunegosia nini twapanza karere none yari FAB UCFDN none igisoda cyavuze gisamburwa n'iki FDD yasambuye FAB haziki FDN. Nico gituma ntuzokwa mubona umuntu ngo ni kuri bagaza plaque kenale ni sibagaza yigira ega none hajya kara kantu tukine kuza turafatirako mu myaka 3 tugiye Megiki tukatugira evaluation tukatuja mu yindi manda ufatiye kuri bagaza ugenda revyo yakoze ntuyo urashobora kumufatirako tukumva amasasi untangorane kumbe umukuru w'iwamuze kumufata kugira umuntu aravuga ati nemeye kuza gupfira uwundi haba hari igituma nabi ivyo bintu byose uri umujene uvuga uti papa ntabumbona badata wacu abantu bose none n'umukuru w'iwacu wakonjega vero cyatujaye tuvuga tuti birahagarara uca umurongo. Nivyo nabwiye aba 2015 ngiye Kigali ega 2015 je nagiye Kigali bagize kudeta naragiye hagiremera kuri stade bajya bose bapinze niho bari bariko baranywa inzoga ndagenda barambwira ngo bazofata igihugu mu ndwi zibiri je ndababwira nti direct kandi ega tuko turasa bari ngo mitsingi nanje nywa henikeni tuvuga duterana amajambo gushika abanyarwanda bagenzi barambwira bati none bo kurwa babwira kandi bakwirukaye birutse bamuro ega barava kwica nibaje hiyo boshobora ngahari nta mutekano uriho naguma nikawusha nane ndababwira ni mwege ntandwi zibiri mu dufatana igihugu naho muraramwo naho muzana abanyarwanda bose bakabafata rizo nageneye kwa baciza narayiwe mbere hanyuma ndiko ndababwira yuko 11 ntagira sport marche ndagenda nzabona umubibi yakanyishije impande y'igiti je munashaje cyane ndamuhamagara ntibibi ngo hano ngo yandi ku kazi yaranyankiye bibi nambwiye nti ngo hano mfene ngo 10,000 ngo ndi ku kazi ngo reka kunsamaza umuhamagaro ukacyumvamwo buye igihugu ntimone kimeze uku abantu ngira mwabonye Adolphe babona naho ari muri Senel arakora aravuga ati ibi bintu bikora kogwa ni vyiza kweri naho ndi hariya ndabishima kajayo none sivyo sujya ntiyishaye hari kajayo burya kirazira kuganya ibintu byose twebwe mu mupira je ndakunda umupira kwera aha inyuma ya iyo ngahaje nimsa kumbaza ibintu vya politike ngo novugira politike mu kabare je buri kuri siwezi myaka 20 sishobora kuvugira mu kabare sishobora tarigira mu mupira ubu ndazi ikipe yanje yatsinze ibitsindo ndwi ama audio bayampaye sohoka hajya shiramo umupira cyo ntago kumviriza umupira umbagije ngo urabona CNDD-FDD ngo ibikiri bikindabwira ana usanze hanze mu byo duhora byinshi bavuga ngo aho bahungu ngo barigumuye ngo baja no kurasa atabo babwiye ngo baragaruka afata igihugu atabo babwiye ngo ariko twajenga kugira ngo twibuke ko turi ku rugendo haraho twavuye haraho tugeze ariko turafise niyo turiko turaja twakire ijambo risozera bino bikogwa yanye n'iteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD murakoze cyane endongozi mwese mwitavye ibikorwa by'imisi ibiri mubahwa mushikiranganje wa mbere wataye Burundi
n'abashikiranganje muri kumwe, abashinga amateka n'abakenguza amateka bari ngaha, ubuserukizi bw'umugambi bwo bw'urumva nibanye nevyo, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi muri Chad ari ngaha n'abazananye, Imana ibahezagire. Cegera ca mbere c'umunyamabanga mukuru umugambwe mugenzi wa ANC muri South Africa, Imana ibahezagire. Imigambwe dushuditse ngaha mu gihugu ndababona ngaha, Imana ibahezagire. Ndongozi z'umugambwe mu ntara makomine, babura amatari b'intara z'u Burundi na Amsterdam bari ngaha bose. Umwe wese mu bakurikiranye ibikorwa by'imisi ibiri by'inama nkarishabwenge, tugira amahoro. Duhejeje kumva ibiganiro vyiza bitwubaka, bitubwira iyo tuvuye, bitwereka aho turi, mbere ikaducira n'inzira iyo tuja. Nk'indongozi, aha harimo indongozi nyinshi, umwe wese urwego ariko uce wiyumvira umuzigo wikoreye, umwe wese ku rwego ariko. Uri musitanteri nabya komine wikoreye, urabe mu myaka 5 bakubaje bati wayigejeje buramatari hoza aragutse, ni ca gatanu c'igihugu mu mugambwe. Tumaze imyaka 20 tuyoboye iki gihugu. Mugabe imbere yaho je navuga ko ari 30, imbere yaho hari imyaka 10 general yari babwiye ko turapanga akarere kugira turabe ikintu byohinduka. Yari yoroshe ijoro wabara murango bwije twaje tanga ku progress. Rero umwe wese muri zimbonera kure ziri ngaha, intoyi njyane bajya bamisi nyene nabo nibarabere mu myaka 20 bazoro mama 40 38 40 kuko nta mu misi mu minera abaho. Bajya na majeri barakwije imyaka ya kera yo gupanga akarere. Navuze ya kera kuko nkuko nabivuze ejo imyaka y'ubu nakigenda usanga imyaka 18 ari biswi by'inkona. Indongozi rero indoto yuko ejo hoba heza gusumba. Uhumirize uramuhumbira 30 imyaka 5, uhumirize uramuhumbira 2035, hasigaye imyaka 5 ngo twevariwe yamona kazoza ya PMRJ. Ucuraba ngene hoba hameze neza gose, bizoshimirwa twebwe twazabakoze. Twe turiho umunsi, twe tuko turi umushinge n'abazoduza inkingi za mbere ugira shaka idari rya mbere. Bitagenze neza bizobazwa twebwe, nta kwisamaza rero, nta kwisamaza. Umwe wese nibaza yuko mu biganiro byashikirijwe bashikirije ingene umugambwe uri kurakorera cyane cyane kumbona kure n'ibiswe by'inkona, imbonera kure n'ibiswe by'inkona, kugira ngo bace babandaniriza aho tuba tugejeje. Hamejo bazohozana mu nama nkizi tugira ku nkoni twicara bazatubwira ati erega bariko baravuga wasinziye. Yerega mu minsi nako bizoba bimeze, tuba twajegeye batwicarika ahantu ca dusinzira. Mugabo uzoravuga uti ni sawa nabonye bimeze neza kubera bizoba bimeze neza. N'abadini batenge gusaza abadoriyani hajya mubona bameze kujya hazoba hatanga kuza ko iminkanyari. Kandi namubwiye ko ari mu minsi avyibushe. Ni sawa. Dushime
ku biganiro byatanzwe iyi minsi twari tumaze ngaha. Ni minsi nagomba nshimire twese, namwe ndabivuga muri comité d'organisation, nta muntu n'umwe yarambiwe, kandi turamenye kwiga mu mugambi. Muraziga kuva ku wa mbere gushika ku gatanu, abantu 500 kuva mu gitondo bafungura saa 6 bashobora kwiga gushika ku mugoroba, ugacarara kumukazi hasi. Nagombire bagenzi bacu mu migambwe yindi, hajya twatugira ziye nyigisho mwumva twagiye nk'ibusoni, tukaba dufise imuntu yakora 500 ku minsi 5, nta numwe arara ku matera, bose barara ku mukazi hasi. Gufungura ni ibiharage n'umuceri, nta mavuta, ni gasaya, hakuna kurara. Ntivyizana birarondegwa, muga turazi icamwa c'inyigisho turakizi. Kera abantu baratinya kwitwa imbonerakure kubera zavugwa nabi kw'isi. N'umuntu wavuze imbonerakure yarakwepa. Urabaza Ezekiel yabaye umukuru w'imbonerakure kera zikivugwa nabi. Umugabo wa premier ministre ashaka kugenda ati je ndibonera yakuze. Akavyemanga no muri Nations Unies. Ahubwo nagomba baba ambassadeur mugiye ku president niyo umukuru w'iwe mu nko muri Nations Unies kumuserukira, muzovuge muti imbonera yakuze. Tuze tugashiramwo bazovuga ati zirakura, riga harabazi ko imbonera ari utuntu turi ngaho zigera dukura. Kavuga uti imbonera yakuze, ubu igeze kuri premier ministre. Ni vyiza cyane kuko ifu yuko dukuramo kajya kantu kari kabagiyemwo ko abana bacu ari babi. Kurya wase umwana wawe baba wase wewe, none ko ubandaniriza muri we ukava no kwisi nabo kabandanya wumva bamwasa tuza wase wewe. Nico gituma dushima ingene ubu abantu bose bahagurutse. Ubu mbere hariho nagendeye commune Muhanga, nuko zo ntayibuka yuko abaciza cyizwe ngaha. Hari zo nagendeye ko abaciza narayiwe mbere, hanyuma ndiko ndababwira yuko 11 ntagira sport marche, ndagenda nzabona umubibi yakanyishije impande y'igiti, temu nashaje cyane, ndamuhamagara ntibibi ngo hano ngo yandi ku kazi. Yaranyankiye bibi, nambwiye nti ngo hano mfene ko 10,000 ngo ndi ku kazi, ngo reka kunsamaza. Umuhamagaro ukacyumvamwo buri gihugu ntimone kimeze uku, abantu bishoye ko barakora. Ngira mwabonye imbonera kure hirya no hino ziko zatenya indome, ama initiative meza kwiyumvira kuvuga uti igitoro kibuze, bavuga mu Kirundi ngo uvunitse cyamye gucumbagira, gukora imoto electrique biko biraza. Hajya nivyo mwabonye bose bari ku kivi, rega bose ntibaboneka, rega ufise icyo ukora ntuboneka. None ufise icyo ukora woja muri boîte donwe gutama umuziki, nturonka umwanya uguma wiyumvira ingene ejo uzogorora kiya cuma gihengamye, kubera iki moteri yase kwaka, kubera iki nakoze akantu gace gasaduka, uguma wiyumvira ingene ukamiriyora, nturonka umwanya. Murazora wabize matematike, hari umurabona yize matematike aje gutama muziki. Je ndababaze murambarize reka zobaze Dr Janvier ko no wize matematike. Ivyo byose wize matematike umengo no muri Doriane yavuze ko yize lettre. Turi kaminuza muri lettre hari yepfo twahita muri Odoradiso. Uya muri ntuze hari za africaine, langue littérature africaine, twahita muri Odoradiso, nahantu nyene biryohera baguma bitamira akazi baguma bineze. Twebwe natwe muri science kwaruku nta n'ugutwenga. Urumva rero ni iteka, nicyo gituma twebwe abagenzi bacu twetavuzwe twitunganije. Umugambi wacu urapanze kuva ku munyamabanga mukuru w'umugambi, inama nkuru naribonye umunyamabanga mukuru w'umugambi ubuserukizi gushaka ko n'amashingiro imzu 10
dutanze message mu nzu 10 zirashikayo kandi mu nzu 10 turaza abanywanyi dufiseyo mu nzu 10 hose turaza abanywanyi dufise ngira mwabonye kubera inyigisho kuko twege ntitwigisha abiwacu gusa kuko twe ntituroga abarozi ni banyegeza inyene bahuhera abantu twe twigishije tuzi ko igihugu kiba giteye intambwe naho twigisha mu yindi migambwe kiba gifise aho kiko kiraja ngira mwabonye Adolphe babona naho ari muri SNL arakora aravuga ati ibi bintu bikora kogwa bimwe ni vyiza kweri naho ndi hariya ndabishima kajayo none sivyo sujya ntiyicaye hari kajayo burya kirazira kuganya ibintu byose twebwe muri mu mupira je ndakunda umupira kwera aha inyuma ya iyo ngahaje nimsa kumbaza ibintu vya politike ngo novugira politike mu kabare jewe ndi kuri siwezi myaka 20 sijya kuvugira mu kabare sishobora cyanigira mu mupira ubu ndazi ikipe yanje yatsinze ibitsindo ndwi ama audio bayampaye sohoka hajya shiramo umupira cyane wakumviriza umupira umbajije ngo urabona CNDD-FDD ngo ibiki n'ibiki ndabwira ana usanze hanze ugo mpange muri politike none noruhuka ryari murumva rero niteka reka rero tugende igihugu si kinini intara zitanu amakumyabiri mirongo n'abiri amazone amajana 51 imitumba 340 twege tumanutse turafise inama shingiro hasi hano ubwira ba SP bose mwese tsezanizo mu ntara yiwe agaca avuga ati aha dufise 6,900 aha dufise 7,000 8,000 9,000 tukaduheza tukavuga tuti gushika hasi turafise rero iyi myaka 20 nivyo twaciye mu bihuhusi kandi ibihuhusi nibihera nibihugu biteye imbere usanga bifise ibihuhusi muraduza murumviriza hari gihe usaba ifashanyo ukabona umuntu yakwimye akajyana n'umutima mubi kumbe nawe yajegeye urashobora kugenda je nagiye muri Europe ndagendera ntangiye kurunda Jimelage ndabona n'ujeje relation internationale muri province turaganira aravuga ati burya rero tugomba kugufasha natwe dusayifashanyo byaje kugufasha kandi ntamahera narondera échange d'expérience mugara avuga ati none échange d'expérience sabantu baza twabakira none amahera cavaye none échange d'expérience ntituza tuza kwiti zitiki ati ntidufise nico gituma ndashimira je nagenda ibihugu byinshi hafi 33 nabivuze mugari ibihugu byambiye biti abantu bampanura bati ibihano bariko barabafatira bizohera mukomeye ati ibihano byose bariko barabafatira bavuga ngo risangisho contre Burundi ati bizohera mukomeye kuko utagire nasenge arisenga uwo numugari w'ikirundi kandi si waba mwege mwize uwo ni wasugukuru baciye bataraja no kwishure ubwenge gusa urumva rero twebwe ngira ngo general abizi mu byo duhora byinshi bavuga ngo aho bahungu ngo barigumuye ngo baja no kurasa to babwiye ngo baragaruka afata igihugu atabo babwiye ngo bokoraza nanga ibintu byo kwisi bitemewe ngo ndikiraza gukora ikintu tagira umupare sibyo ariko aravuga none siyo ngone dufise ngo nta parrainage bafise ngo ngiyo bemera tukaba parena aho rero bavuze parrainage bavuze ibintu byinshi kuko ucugira ku murongo wakubwiye bahubiye ati iki gishiri wawe kandi gisambura societe yawe utakigize baca gukuramwe munumva rero iyi myaka 20 ni imyaka myiza yatweretse ibyiza nibibi itweka inzira mbi n'inzira nziza tureka ko hariho ibihe byo kuryoherwa n'ibihe byo kubabara twaciye mu bintu byinshi mu mugambo nababwiye twebwe mugambwe gutangura amabanga
turarahira imbere y'Imana n'imbere y'abagumyabanga. Nagomba ndababwire yuko indongozi yose mu mugambi CNDD-FDD haba rw'igihugu cyayo mu ntara yarahiye mu nyuma agacanganyikirwa mu mugambi muce murondeza murabiyo bari. Ubu turacacengetera dusaba yuko no mu ntara boza bararahira, kuko twarabonye yuko indahiro ni nziza kwera. Uyiciye impande uragenda urajegera, sinza kugenda mu bandi barahira nohava ninjira mu bitandaba, mugariho n'abandi barahira ubivuyemwo bikakwirikira. Twiriyemeza rero icyo tugiye kurangura aha turi rero kuri imyaka 20 ivyavuze twavyumvise intashima zamaho. Nagoma nsabe muhinga bw'ivyo maze kurondera rwa rurimo rwa hariya Itangara canke Kiremba sinzi intashima ziragowe, uraza kurushiramo tuzagushiramo kantu gatoyi mwumvirize kudashima ingene bishegenda. Sinzi ko barufise, muraza murara ko barufise, muga murufise muce mumane ku kuboko muraza kumbwira. Rero twagomba dushime kubigano byatanzwe munje nawe turabashimiye, mwari mwerekanye iyo twaciye n'igituma kugira umuntu yemere gupfa. Jewe nemere ngende gupfa kugira mpfire wewe, numva ko byarenze urugero. Eka barundi barahendahenze biranga, eka va twikukira izindi ntwari bababwiye premier ministre nyine yagize ingorane kwa ngenda ndumwe barakura intwaro ya cyane Republika iraza. Hajya rero mubabarire ko tukwe nibonera kure se turavugana ukuri, burya ni imyaka irakenerwa gatoyi kwigirwa haruguru kugira ngo umuntu hari amabanga kugira yashingwe yotanga kumera nk'afisa imyaka myinshi. Cyo gitwa kugira umufuguza amateka mu gihugu cy'u Burundi ufise imyaka 35. Abadepite bo ntangorane na 25 ntangorane, mugabo mukenguza amateka basizeho 35 kugira ngo basi umuntu abamize nk'ukura. Ko twararavye nk'umu president wa mbere w'u Burundi yatwaye ari mbonera kuri, apana mbonera kuri mu mutwe, mbonera kuri mu myaka. Muce murabi vyashikiye igihugu kuryoherwa gusa iki abantu bagahona irake zingahe z'abanyagihugu zikicwa. Uri huse barundi, uri umuvyeyi w'abarundi ukemera ko igipande cy'abantu bawe gipfa igakujya n'usamazi. Nico gitwa abana mu nyigisho dutanga tubwira ati munaza murumviriza ko vyose amakosa yose bakora turayavuga. Ngira mara boye tugira retraite ikayanza mbe nibiki bituma umugambwe abantu babuyamiriza. Hari mu kwica abujejwe, ukica abantu bawe bacha kuyamiriza, ubiba bacha kuyamiriza, ubateramo akajagari bavuga bati jahiyo. Baraswi bavuga ati none iyo imigambwe yindi ko mayitumiyo gitanganiro byagenze gute? Twe turondera hose. Nababwiye yuko umuntu wese aha twese umuntu harimo ibintu bibiri, iciza nikibi. Nta marayika ari ngaha naho ntakimanza, aha nta marayika numwe haba ku muntu ariko ibintu bibiri, ibintu byiza n'ibintu bibi. Jewe cyo nkeneye kuri wewe nyakwa premier ministre, sinkeneye ivyo bibi byiwawe, nkeneye ivyo byiza bize. President w'umugambo ico nkeneye nibyo byumviro byiza ufise, ibindi navyo bibi muzomenya n'Imana yawe. Urumva rero kugira wigire ugire uvoma tutwo ivyo byiza byose ukabigira ivyawe, naho hoba ngira mu kintu cyo nta ruhande rubi rubaho. Umunsi nasiguye ingene bikomaga ari mwiza. Colonel Bikomago Jean Baptiste yahora ari chef d'état major igihe bica president. Bose barantuka baranyiruka ko ngongira nuko ava hariya ku munini hafi y'Ibururi hafi y'Iwacu Makamba bavuze amajambo menshi kandi bagumya abanga. Mugagenda basigurira ni Bikomago ni muntu mwiza bivana n'icurondera muri we. Wewe urondeye go ruhande gukwica president ubwo n'uruhande rubi, mugaje hari uruhande rwiza ndamufiseko. Niwe wenyene yahagurutse aravuga ati ivyo mujebajeba igisoda gisamburwa n'ikindi. Nene yeshe batamajo
none ko si keza oya nababaze none ko nikanyuba kajewe ivyo byo kwica president bazomenya n'Imana jewe mugabo avuze ati ivyo mugira ama manifestation muri ngira benshi twari kumwe muri Frodebo ivyo tugira ama manifestation twapa kuri kaminuza tuja kugira gusaba ikiziga candadaye tugenda mu ambassade kuzibiriza twarikira makete papa ukamengo yoza kudufasha ko twari tuze gukora n'Imana direct zari ngorane mugabo wenyene ijambo rimwe yavuze ati nimuje baje berekana ivyo za politique nimune bahende igisoda gisambugwa n'ikindi nifashe tuja muri make nini twadoze dufise inkoho himwe twekiribira inkoho tukatunegosia nini twapanza karere none yari FAB UCFDN none igisoda cyavuze gisambugwa n'iki FDD yasambuye FAB haziki FDN nico gituma ntuzokwa mubona umuntu ngo ni mubi rondera agapande kiwe keza kakubake ibindi umurekere akorane n'Imana ya muremyi ni vyiza rero niwe les villages les sociétés régionales niwe les villages les sociétés régionales de développement niwe les izine yaje Bujumbura zayizuzuye kuri 10 ans baraje do gwegura zose niwe baraje do mugere ni kuriwe byose mugabo uvuze uruhande rubi naho ka una ikacha kaza mugabo akoze ndagakeneye jewe sindagakeneye je nkeneye ivyo yakoze bimbera karero bati kube muri 10 umuntu ashobora guhindura ibintu gusa ico nzakirondera kuri inde kuri bagaza plaque kenale ni sibagaza yigira ega none hajya kara kantu tukine kuza turafatirako mu myaka itatu twiyemejiki tukatugira evaluation tukatuja mu yindi manda ufatiye kuri bagaza ugenda ivyo yakoze ntuyo urashobora kumufatirako ikintu ciza aba yakoze rero muri kahise naho twagiye turaca mu bingorane nivyo harageze igihe mukuru w'igihugu ngo yangu n'abapara ntangorane tukumva amasasi ngo ntangorane kumbe umukuru w'igihugu bamaze kumufata bamufashe bashaza kumuhamba mwengo bamuhambe mu ikambu bwa mbere turasara tuti duha ikiziga baramukura yabutwara mu Kanyosha turabandanya tugira manifestation tuti duha ikiziga mwamwishe dumete umuhamba niteka bamukura mu ntuzeye hariya mu Kanyosha bamuhamvyeyo bamuzana muri hôpital militaire none umuntu banize bavuga ko banize n'umugozi tugasanga satuguye n'imbugita umubiri wose yumvire kwica umuntu gaca wungiruka musatura kugira umuntu aravuga ati nemeye kuza gupfira uwundi haba hari igituma nabi ivyo bintu byose uri umujene uvuga uti papa ntabumbona badata wacu abantu bose none n'umukuru w'igihugu wacu bakonjega verbe cyatujaye tuvuga tuti birahagarara guca umurongo ega twari mbonera kure twari muri jedebu beshi jedebu yari jenese yo muri Frodebo bisha turagenda ku kibi ega imbonera kure hajya tuvuga tuti imbonera kure zubahwe ugwaruka gubahwe twese twarigo niko nzi twahinduye ibintu uraza guca umurongo atanko office uyu murongo ntimusa kurenga rero ngaho bakakuvumbura bamwe bakagenda hari abantu benshi bapfuye tubiye ku kaminuza baca bagenda bafite n'ishavu bagiye kurasa bahagaze barabamaze baza general haje twavuye kuri kaminuza n'ishavu batwigisha inkoyi imisi nk'indwi zibiri cyo tugenda kurasa duhagaze baratumaze kubera gashavu na tagitiki ntukirikize ukavuga ngo nyarutsa ngo ejo ngo zibiheze utenyarutsa siko nivyo nabwiye aba 2015 ngiye Kigali ega 2015 je nagiye Kigali bagize kudeta naragiye hagiremera kuri stade bajya bose bapinze niho bari barimo inzoga ndagenda barambwira ngo bazofata igihugu mu ndwi zibiri je ndababwira ni direct kandi ega tuko turasa bamwe mitsingi nanje nywa henikeni tuvuga duterana amajambo gushika abanyarwanda bagenzi barambwira bati none uko babwira kandi bakwirukaye birutse va mu ega barava kwica nibaje hiyo boshobora ngaha nta mutekano uriho naguma nikawusha nanje ndababwira ni mwege nta ndwi zibiri mu dufatana igihugu naho muraramwo naho muzana abanyarwanda bose bakabafasha nta ndwi zibiri mu fata igihugu cy'u Burundi natwe twagwanye imyaka 10 nta mutuma twafasha nimuduhende rero cyandasubira mu nakandi kantu ni none ko nenda baza amazina bose wewe na wewe
raba agosha droite abo biseguye imbere yawe n'inzoga ziriho ibyo byo gufata igihugu reka twibandanirize murumva rero iyo twavuye ni ahantu hatwubaka nico gituma twebwe abantu bose babimenye nta bwoba mu 2015 baturiye amapine hari umuntu yavuze ngo mbe kumengo nta nubwo bamufise babonye ajya amapine bazaturira urabona hajya ku mwijabe hajya hirya no hino rero none gutura amapine umuntu yifatiye ikibiriti agashaka kwintuzeye agaturira ipine umwotsi akaba ari wonka akawumira none ijo je ndafise ingorane kuri jewe yaturiye ipine n'umwotsi wose ni wari karirira none izo singorane ziwe 2015 nico gituma ni nzira nziza n'abana n'abuzukuru burya twafise ikibazo mavuze ko nka derema y'ibiswi by'inkona burya tutazibiye ibiswi by'inkona byose mubona bidefira tugize inama tugira ngo dusabije mu gisoda tuti none muca muhewa kwiga ngoya ngo no kwanagira ihugu gisama amashuri urumva dufise ingorane zo kubiguza ku ishure ngo twavyigishije gutambuka nk'abasoda ngo nitubireke bigende kwiga mu gisoda urumva rero reka agatima kaze mugatuba natwe dupanga tuti imbana ku ishuri ni mubandanye muga birahindura mu gihugu nagomba rero shimira abantu batari bake ubwa mbere dushimire abatanze ibiganiro byaratwubatse kandi ni byiza cyane bwa kabiri dushimira indongozi mu mugambwe batunganije neza bino bikorwa dushimira bitavye imbonera kure zavuye hirya no hino n'abavuye hanze bose abashitsi twashimire hariho abashitsi bari kubiri hajya mu bashitsi bose najya muri Chad haba hariho secrétaire général nzi twamitumiriye ku myaka 200 muga hari umukuru imbonera kure zo muri Chad imbonera kure za Chad ngo yuzi twara nahaguruka niwe twari imbonera kure za Chad uyu yaje muri imbonera kure day hama secrétaire général yaje muri 20e anniversaire y'umugambwe nico kimwe na South Africa secrétaire général ajwe yaje muri 20e anniversaire mugarafise abaserukiye umuhari w'imbonera kure muri South Africa muri Kongo mwabonye ko haje umukuru w'imbonera kure zo muri Kongo muri Zambia haje umukuru w'imbonera kure ja Zambia mu mwanya hashitse umunyamabanga mukuru umugambo uri ku butegetsi mu Buganda nabandi hariho bari batubwiye ko baza muga ibintu by'indege byo muci nituzi ko baza gushika ivyo byose twavuze tuti udashika uyu munsi birashobora kumugora kuko hari abantu bavuga ati burya ndacarindiriye barankofirimye ndafise de domission mugabo sindaja kuri aeroport byose rero abose nabugushimira abahinga nabavuze abashitsi nabavuze dushimire rero abafashije kugira ibikorwa bishoboke kuko yavuze Doriane yisare murabona ngene isa hari abakoze kugira ngo isuku tubashimire hanyuma iyi ni camwa cy'uko rusange iyi nyubako ni vyamwe bako rusange no kuvuga nta peredofe yo kubaka université do Gitega yabaye ni gutonda ku kivi umwe wese agatanga inguvu ziwe mu kubaka iyi université kandi saha gusa ni igihugu cyose amashure yarongerejwe ku rugero rushimishije tukifuza yuko ubu cakuza ku gice cya kabiri cyuko ikintu cyose kiba cyiza gusumba uko kiba kimeze utazi iyava ntamenya yageze ntamenya niyaje turashimikira cyane kumenya iyo Burundi bwavuye bwatwavuye turihe mbe uku turi uwo munsi ejo byarashoboka muri kahise oyaye ubu rero birashoboka ejo rero uhomera gute umwana umwe wasogokuru yari mutoya bakunogendana mu modoka akavuga ati agenda abwira papa ati papa urabona ko ndiko ndagira mu modoka iwawe ati nanjye nzogutwara mu ndege urumva hari kimwe uteza kwiyumvira ikindi gigisumba urumva ni umwana muto yari Jonathan
si Jonathan kabagendana kandi Jonathan kavuga ati papa iyi modoka je nanze gutwara mu ndege naho se rero yitavye Imana umwana yaceza kwiga indege ubu n'umupilote kandi arigurura nukuvuga ivyo yavuze akiri umwana yarishikije ari mbonera kuri nico gitwa tuvuga tuti ibishwi by'inkwana nimutubwire ngo ntitubijyankadire tubishiramwe imbono umwe akavuga ati nkeneye kuzowiki nkeneye kuzokora iki nkeneye kuzokora iki kandi bisho bikunda mugabe imbono urayisengera kugira ushike kubera imbono irashobora guhura n'ingorane nayo nyene kuko uvuze imbono abandi bashobora kuvuga ngo akajya karishima ugasanga ariko arakugwanya mu mbono gusa uyivuze naho nyene ukayivugira hejuru je nababwiye nti je ndafise igisabisho senga nta nwakizi no muhira nta numwe nakibwiye na madame ntashatse ni nakigiriye ciwanje kimaze imyaka 24 igisabisho ciwanje nico mvuga mu gitondo nkaca nico mokera nta numwe nakibwira gugo mucumviza amajambo arimwo oya mujambo mvuga utegeye mugabo nawe nyene nizaburi ntoyi napanze ncangirako igihe ngira ngo iyo zaburi nayigira nka general arashobora kuhimagina directement ntarinze kuvuga byinshi nacimuga nti rero ko ari ivyo ngize niki cyo tubandanye mu gitondo imisi yose twagomba rero turangize tubatumira ejo kuri stade Ngoma isaha 2 zo mu gitondo benshi baza gushika mu ijoro imbonera kuziva mu gihugu cyose zinjira ngahangira saa 8 y'ijoro na saa 9 izigitega zizoguma ziza gushika saa 1 kozo ziva hafi mugabo zobateza kuvyuka kare kugira zakira izindi ntibavuga ati zibira hose imyugariro bagume mu nzu ifuko abiwanyu babuguruye kugira ngo basange imeze neza ejo saa 2 hanyuma hariho ubutumire muzoronka nitwaruse umwanya wo gutegura gusangira tubigira ejo isaha 7 tugejeje ibirori hariya kuri gare routière niho dusoje twakira abashitsi mu kwibuka imyaka 20 tumaze dupanga igihugu dusaba yuko umwe wese yoterera kugira ejo habe heza mu bidufashe umwe wese aterere kugira ejo habe heza gusumba umubahwa mushikiranganje wa mbere ari ngaha tuzokorana umugambi n'igihugu kugira ngo ejo habe heza gusumba ubu hanyuma nyuma y'imyaka 5 tuzokana duhura duhimaze 25 dusubira tuza cyo turaba mbega nico gituma yabavuze bati genda mufata amafoto mu gihugu cyose kugira turabe mu 2030 ivyo twongeyeko cyo dufata amafoto ya 2030 tuje dufongera twivare 2035 turabo tugeze ama 2040 tuvuga tuti burya rero ya karani yashitse muri 2037 36 twakwije twagiye muri pays emergent tugendera muri pays developé muri senkani aho gira swasani kugira bamwe zove ku isi twabibonye rego umuntu ntagira utwenga ni muntu wenga ndiko ndavuga ku isi aha umuntu avutse arakura agakura amagasata mu gumanuka bukebuke kugira yegera isi izo mushira indani atava kure nimutwenge rero naho buri mbonera kure umenye kuzogenda kuri 45 check senkani ucitanga kugaruka umanuka uku pole pole 90 ubugeze hafi kivuga itinyaruka ngaho mugabo byo bavyiza nkuko twabivuze uti imana izodufase izi generation zacu zapanze igihugu zikaja muri zizove kwisi bandi apana ibyo gufasha abasoda baje muri Somalia Centrafrique na RDC dutenge kubaha imfashanyo twavuze uti ishira hamwe Burundi Pax Fondation Pax Burundi yatanze imfashanyo muri Barrière de Paris muravyumva ati bavose 1 million pour les vulnérables di Barrière de Paris nuri kajayo kumengo ni mucamukanya kara niyo mbono uteza kuvuga uti ntacu mwiri mureke mugatwe z'umutima mwiza tuzobafasha Imana rero ibahezagire reka muce mutwemerera
abashitsi sinzi ko mwabipanze neza muze none representation legale namwe muze kushigikira dutange utuganuke ku bashitsi Sendevide de Ramba mutamwe mushimura uririmbo rwa rurimbo ngo intashima zirago